Ndabaramukije abandi ndabaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure muri rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Tubibutse ko ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV yibanda ku makuru aba ari kuvugwa cane cane gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa muri politike, aba ari kuvugwa gateka kazina muntu ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyigejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Abategetsi bategerezwa gutahura ko igihugu kiri mu ngorane zidasanzwe z'ubutunzi. Ibyo byashikirijwe na Fautsin Ndikumana avuga ko igihugu c'u Burundi kiri mu ngorane zidasanzwe z'ubutunzi giterwa n'uko hari intwaro mbi ngaha mu gihugu c'u Burundi. Fautsin Ndikumana muhinga mu by'ubutunzi akabona ko igihugu c'u Burundi kitazigera kiva mu murongo w'ubukene mu gihe kirongowe n'ubutegetsi budashaka gukorera abanyagihugu ahubwo bushaka gukora ibibateza imbere ubwabo. Fautsin Ndikumana akababazwa n'uko igihugu c'u Burundi capfuye kikaba kimeze nabi mu bijanye n'ubutunzi kandi ari igihugu gifise ibintu byinshi byagakwiye kuba bigiteza imbere. Fautsin Ndikumana akabona ko ubutegetsi burongowe na General Evariste Ndayishimiye ataco buzigera bumarira abanyagihugu mu gihe budashaka kurwanya abarya igiturire, ndetse abenshi mu butegetsi bakanagaragaza ko bashaka gutunga cane gusumba gukorera abanyagihugu babatoye kugira ngo bateze imbere igihugu c'u Burundi. Iduga rimaze iminsi ryibonekeza ngaha mu gihugu c'u Burundi rirateye ubwoba kandi rinababaje cane kuko leta iriko iraduza ibiciro itabanje kureba ku mikoro y'abanyagihugu, aho biriko birabatera ingorane zikomeye cane kubera ibyo bariko barakorerwa na leta bakibaza igihe bazava muri izo ngorane ryari. Fautsin Ndikumana akavuga ko icatumye ubukungu bw'igihugu c'u Burundi bwifata nabi cane ari ukubera amadeni y'umurengera abategetsi bo mu mugambwe ku butegetsi CNDD-FDD bafashe kugira ngo batunge amatungo menshi, akaba aribyo biri guteza igihugu igihombo gikomeye cane, kandi akabona ko ibyo ngibyo bitazigera bituzwa mu gihe ubutegetsi budashaka kugira ikintu na kimwe bukora, ahubwo bukabandanya kubangamira abanyagihugu bwongera amatagisi n'amakori no kuduza ibiciro ku isoko kandi amikoro y'abanyagihugu atarigeze ahinduka. Ni byinshi twabateguriye byavuzwe na Fautsin Ndikumana ku bijanye n'iduga ry'ibiciro ndetse n'uko ubutunzi bw'igihugu c'u Burundi bwaba bwifashe muri ino minsi, ndetse n'impanuro aha abakuru kugira ngo bagire ibyo bahindura. Nibyo tugira ngo tubashikirize mu ido n'ido ry'aya makuru yacu twabateguriye. Wifuza kuzajya abo mu mbere bashirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utarapyonda kuri saboni aka niko karyo keza ko gupyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Abategetsi bategerezwa gutahura ko igihugu kiri mu ngorane zidasanzwe z'ubutunzi. Ibyo byavuzwe na Fautsin Ndikumana. Burundi buri mu ngorane zidasanzwe mu bijanye n'ubutunzi. Kubw'umuhinga mu bijanye n'ubutunzi Fautsin Ndikumana, ubwo arongoye Parisemu, ibyo bibazo byaraturutse ahanini ku ntwaro mbi, ibiturire byazingamitse Burundi, hakaba no kudahana kurenze urugero. Hano muri Burundi hari ibiturire bidasanzwe kandi no kudahana kurenze urugero, niko bibonwa na Fautsin Ndikumana ndetse n'abandi barundi batandukanye, aho babona ko ariyo mpamvu igihugu c'u Burundi kitazigera gitera imbere mu gihe hakiri intwaro mbi ishaka kuzingamika abanyagihugu ikoresheje utwabo, aho amafaranga yagateje imbere igihugu usanga atunzwe n'abategetsi bakeya cane. Fautsin Ndikumana akabona ko igihe bijanye n'ibiturire bitazatuzwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, igihugu c'u Burundi kizahora gikenye cane kandi mu minsi iri imbere ibyibonekeza igihugu cy'u Burundi kirashobora no kubura bije igitunga, kuko muri ino minsi hariko haragaragara ihungabana rikomeye cane ry'ubukungu ngaha mu gihugu c'u Burundi. Mu mwihezo yakoze kuri uyu wa gatatu wa kabiri Myandagaro 2023, Fautsin Ndikumana avuga ko ibintu birenze ugutahura.
kubwiwe Uburundi buri mu ngorane z'ubutunzi zidasanzwe kuva aho intwaro ya CNDD-FDD yatangura kurongora igihugu c'u Burundi guhera mu mwaka wa 2005 igihugu kiri mu ngorane zidasanzwe zijanye n'ubutunzi. Fautsin Ndikumana akabona ko iyi ngendo mbi y'intwaro iri ku butegetsi ya CNDD-FDD nidahagarara igihugu c'u Burundi kizabandanya kuja mu murongo w'ubukene ku buryo n'abanyagihugu bazabaho mu magorwa akomeye cane. Murazi uburyo ki muri no minsi abarundi bariko barahunga kubera inzara ndetse n'ubuzima bubi buri ngaha mu gihugu c'u Burundi bagahungira mu bihugu bibanyi kuko ariho babona ubuhungiro. Bikomeje gutya igihugu c'u Burundi gishobora kwisanga kiri mu ngorane kitazigera cikuramo. Faustin Ndikumana agasaba Perezida Evariste Ndayishimiye kugira ico yahindura kugira ngo ubukungu bw'igihugu bwongere bwifate neza. Faustin Ndikumana ahamagarira abategetsi b'u Burundi gukubita agatima mpembero bakagira ico bakora kuko ibintu biriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi birarengeye urugero kandi birarenze rwose. Ibiriko birakorwa n'abategetsi ngaha mu gihugu c'u Burundi nibara ku mutemeri n'agahamuramunwa kuko abategetsi bariko bararya ibiturire ku rugero rudasanzwe, ntibarabe inyungu z'umunyagihugu ahubwo bakaraba inyungu zabo bwite. Izo ngorane mu butunzi n'ibyanwa by'ikiringo kinini c'intwaro mbi n'ibiturire byatumye igihugu kija mu kudahana, niko abibona. Akabona ko kuva CNDD-FDD yatangura kurongora igihugu c'u Burundi guhera mu mwaka wa 2005 ibintu byabaye bibi cane cane ku ntwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza, aho BRB yagenda ikaguza amafaranga mu makungu ariko ayo mafaranga ntaze gukora ico yagenewe. None uyu munsi leta y'u Burundi ikaba iriko irarwana no kuyishura mu gihe nta kintu na kimwe yegeze akoresha, kandi akabona ko mu Burundi igihe hakiri intwaro y'agahotoro y'agacinyizo ya CNDD-FDD n'ubundi ibyo bibazo bitazigera bibura kuko n'ubundi nayo bari gufata muri uno minsi biragaragara ko atariko arakoreshwa icyo agomba gukoreshwa, n'ubundi bikaba bizatera ingorane nk'izo n'ubundi igihugu kirimo muri no minsi mu gihe kizaza kuko n'ubundi amafaranga bari kuguza n'ubundi ntago ari gukora ico agomba gukora ahubwo ari gutungwa n'abategetsi bakomeye cane bo mu mugambwe ku butegetsi CNDD-FDD. Faustin Ndikumana akavuga ko Burundi ari igihugu kidashora ikintu na kimwe hanze yaco, kitaronka imfashanyo mu by'iterambere n'abanyamitahe ntibashiramwo imitahe ku rugero ruhagije. Igihugu gifise ubushobozi buke bwo gusaba ideni hanze y'igihugu. Umusaruro nawo waragabanutse mu bisata bitandukanye harimwo umwimbo ujanye n'uburimyi, niko Faustin Ndikumana abandanya abyerekana. Akavuga ko igihe intwaro ya CNDD-FDD itari kubita agashingigire ibyo ihindura irwanye ibiturire rwose bigoye kugira ngo ubutunzi bw'u Burundi buzigere bwifata neza. Igihugu c'u Burundi ntago kikigirirwa icizere ngo kibe cahabwa inguzanyo kuko niyo cafashe kuyishyura byarayinaniye, byayibereye umutwaro ukomeye cane. Niyo mpamvu abari basanzwe baguza igihugu c'u Burundi batakibasha kubaguza kuko babona ko ataho bazayakura. Igihugu c'u Burundi ntikironka baza gushira imitahe mu Burundi kubera ko n'abagerageje kuyihashira birangira bahombye. Murazi nk'ibiri kubera muri Kira Hospital aho abari bafisemwo imigabane bahombye, ariko bikaba biboneka ko bariko barahombywa n'umuryango mukuru w'igihugu kuko nyine bashaka ko ibyo bintu Kira Hospital iba iyabo. Ibyo bigatuma n'abandi bari bafise imitahe baza gushora mu Burundi bacika intege kuko babona ko mu Burundi hariko araberamwo akarenganyo kandi hariko arakora ka mwana wa mama. Ariyo mpamvu Burundi bubandanya kujya munsi y'umurongo w'ubukene, ububeshi no kunyegeza ibidandazwa. Uwo arongoye ishirahamwe Parisemu arababazwa nuko hari ububeshi bwamaze kwiganza bishizweho n'abategetsi b'u Burundi. Harabaye ikinyoma cavuzwe ko umwimbo w'umusesekara ko ubutunzi bukwiye mu bijanye n'amafaranga. Harabaye kunyegeza amafaranga y'agaciro haba no gukoresha nabi make ahari. Haranabaye kugerageza gutesha agaciro ifaranga ry'u Burundi mu kugwiza amadeni leta ifise biciye muri banki nkuru, gufata amadeni mu bisata by'amabanki n'ubutunzi byatumye ibintu biyangara. Kutariha ibirarane bigaherekezwa no kudatunganya neza ibijanye n'amafaranga ya leta kuko biba mu gipfungu atawumenye ibiriko biraba. Niko bibandanywa bibonwa na Faustin Ndikumana akabona ko amadeni y'umurengera
BRB yafashe ariyo ari gutuma igihugu kiguma mu nzira y'ubukene, kandi nayo mafaranga BRB ikaba yarayafashe ntize ngo iyakoreshe ico yafatiye, ariyo mpamvu n'uyu munsi kuyishura bigoranye cane kuko ataho leta iriko irayakura, kuko atunzwe n'abagwizatunga ndetse n'abajenerali bakomeye cane b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Fautsin Ndikumana akabona ko igihe iyo ngendo itazaba itarahinduka, ikibazo c'ubukungu hano mu gihugu c'u Burundi kitazigera kibura, narirya abanyagihugu babayeho nabi cane mu bukene ntangere kubera intwaro mbi y'agahotoro itaraba umunyagihugu ahubwo iraba inyungu zayo bwite. Imvo zituma ibiciro biduga ku isoko, Fautsin Ndikumana yatanze imvo nyinshi. Kubw'uwo muhinga mu by'ubutunzi, iduga ry'ibiciro by'ubu ryatumye n'umwimbo muke, iduga ry'ibiciro bivuye ku kwiyongera kw'amatagisi, amafaranga atagaciro kubera amadeni ya banki nkuru yiyongera buri mwaka bidasubizwa, iduga ry'ibiciro biturutse ku mafaranga y'agaciro, amafaranga y'u Burundi atakaje agaciro ugereranije n'amadolari ataboneka bikwiye mu Burundi, ukuzimba ubushobozi buke mu nzego bituma hadafatwa ingingo nyazo kandi zirashe. Ibyo byose bituma ibintu biduga, niko abibona. Akabona ko kubera nta mafaranga mvamakungu ari ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariyo mpamvu ibintu biduga ku rugero rwo hejuru cane, kandi no kubera umwimbo igihugu cyari gisanzwe kironka mu bijanye n'uburimyi nawo waragabanutse cane kubera intwaro mbi idashiraho inzira nziza yo kugira ngo iteze abanyagihugu imbere. Akanabona ko kongera amatagisi n'amakori aribyo biriko biratuma ibiciro bizimba ngaha mu gihugu c'u Burundi, mu gihe amikoro y'umunyagihugu ari amikoro make cane, aho abarundi benshi batakibasha no gupfungura na rimwe ku munsi kubera ubukene babayemwo, aho abana batakibasha kujya ku mashuri ahubwo bahitamo kujabuka igihugu bakaja kwikorera imirimo yo guhinga mu gihugu cibanyi ca Tanzania, aho baba babona ko ubuzima bushobotse. Ibiriko biraterwa n'iduga ry'ibiciro ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko bikaboneka ko impamvu ibiciro biriko biraduga cane ngaha mu gihugu c'u Burundi ari ukubera intwaro mbi idashira imbere umunyagihugu ahubwo ishira imbere inyungu zayo bwite. Fautsin Ndikumana akabona ko umuti watorwa ata wundi, kubwowo arongoye ishirahamwe ryigenga, ingingo nyazo zirakenewe gufatwa. Kugira ngo bihinduke harategerezwa gufatwa ingingo nyazo, kuko ubu amafaranga ategekanijwe gukoreshwa na leta muri uyu mwaka wa 2023-2024 nta cizere atanga, kuko dufise igihengeri c'imiliyaridi zishika 700 mu gihe ari igihengeri kirimwo imfashanyo. Bisigura ko nubwo hoduzwa amatagisi n'amakore hamwe n'imfashanyo zihabwa leta, tugumana ico gihengeri c'imiliyaridi 700. Hari imiliyaridi zishika 2,000 zikoreshwa mu bijanye no gusubiza amadeni. Murumva nyine ko igihugu gifise ikibazo gikomeye cane, aho gikoresha imiliyaridi zishika 2,000 zishura amadeni zafashe, kandi ayo madeni atarageze ikintu na kimwe amarira abanyagihugu, ahubwo yaragiye mu mifuka y'abajenerali ndetse n'abandi bagwizatunga bakomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Amadeni arasumba amakori yinjizwa, ni ingorane ikomeye mu by'ubutunzi, niko Fautsin Ndikumana yongerako. Fautsin Ndikumana akongerako akavuga ko nyine amadeni leta y'u Burundi ifise asumba amakori leta yinjiza, akibaza aho ayo madeni azava ndetse n'ingengo y'imari igihugu kizajya gikoresha aho kizajya kikura. Kubwiwe hakenewe urundi rutonde mu by'intwaro, hagakenerwa kandi n'abantu bashoboye kubishira mu ngiro. Arabona nyine ko we kubwiwe abategetsi bari ngaha mu gihugu c'u Burundi badashobora guhindura ibintu, ahubwo abanyagihugu barakwiye nyine ngo guhaguruka bagatora abandi bantu bashobora gushira ibintu mu ngiro, maze bakagira ico bahindura. Mu gihe byaba bigumeje gutya, igihugu c'u Burundi kizaguma mu ngorane zikomeye cane. Avuga ko inkingi nyamukuru ari ubushobozi bwo gutegura imigambi, kuyikurikirana no kuyisuzuma no gushiraho ibiharuro byizewe. Hariho icuka c'ubudandaji mu ntumbero yo kuduza igisata cigenga. Intwaro ibereye mu by'ubutunzi itegerezwa gushimangirwa. Politike ijanye n'ihanahana ry'amafaranga mu kuyavunja itegerezwa gutosorwa.
igisata c'ubutunzi cotezwa imbere kongereza ubumenyi mu bijanye no kurondera imfashanyo. Harakenewe uburyo bwo kurwanya ibiturire, niko yadondaguye akavuga ko nyine mu gihe igihugu c'u Burundi kitazaba kitararwanya ibiturire ntago nyine igihugu kizigera gitera imbere kandi ntikizigera kiva mu ngorane kirimo c'ubutunzi, aho ubungubu umurundi aho ari hose abayeho nabi cane kubera iduga ry'ibiciro ryagomeje kwiyongera ku isoko ry'u Burundi, mu gihe amikoro y'abanyagihugu aho kugira ngo azamuke agenda asubira inyuma. Bitabaye ibyo ni ukuri mu Burundi bizogorana guhindura ibintu mu gihe ingingo zidafashwe nk'uko iri duga ry'ibiciro n'ingaruka za politiki mbi zakoze ku bisata byose. Faustin Ndikumana akabona ko iri duga ry'ibiciro ari ingaruka mbi za politiki ya CNDD-FDD zakoze mu bisata byose by'ubutunzi, aho nyine muri no minsi abarundi babayeho mu ngorane batewe n'intwaro mbi, intwaro nyine itaha agaciro abanyagihugu ahubwo iraba inyungu zayo bwite, kuko ubungubu CNDD-FDD kugira ngo bakorere abanyagihugu ahubwo bakorera umugambwe ndetse n'abagize umugambwe wo ku rwego rwo hejuru. Niko nyine Faustin Ndikumana arangiza akavuga ko ibihe Uburundi burimo ari ibihe bibi cane kandi ko nta gihe igihugu c'u Burundi kigeze kigira ingorane nk'izo kirimo muri ino minsi. Kuva muri mukakaro guheze ibiciro by'ibyankenerwa byaraduze mu Burundi bisiga abanyagihugu mu mwiheburo ukomeye cane, kuko babona ko babayeho nabi cane kandi bakaba bakomeje kubangamirwa aho kugira ngo ibiciro leta ibigabanye ahubwo irabandanya kubiduza ibakorera imitwaro batigeze bashaka kwikorera, aho abanyagihugu bariko barishura amafaranga batigeze bamenya aho yarengeye. Ni byinshi Faustin Ndikumana yagaragaje akavuga ko mu gihe intwaro ya CNDD-FDD itari kubita agashi canke se ngo abanyagihugu bayihindure ibintu bitazigera bitungana ngaha mu gihugu c'u Burundi. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru ariko abateguriye ariko aravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Wipfuza kuzajya abo mu mbere bashirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone canke subscribe akanika kuryo keza ko gupyondaho kugira ngo ko dushyizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Banywanyi bacu ibihe byiza nibyo ndabipfurije.